Amahegitare arenga 390 yahora yitirirwa umushingantahe Hermenegilde Ndikumasabo akaba yaserukira ishirahamwe Sodeya yarasubijwe mu minwe ya leta n'umugwi w'igihugu wo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matunga CNTB mu mfunyafunyo y'igifaransa. Ivyo bikavugwa n'umuvugizi wa CNTB umushingantahe Dieudonné Mbonimpa. Benshi rero murashobora kuba mwibaza muti mbega amatongo y'abahunze igihugu ubu yifashe gute? Inyishu tuja kuyihabwa n'umuvugizi wa CNTB umushingantahe Dieudonné Mbonimpa hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa 28 Munyonyo umwaka wa 2018. Reka tumwumvirize. Abo bahunze igihugu mu gwimo ruheruka mu mwaka wa 2015 murumva ibi ni bya vuba biroroshe kumenya iyo bigaragaye ko abantu bahunze badahari. Murazi neza ko itongo ntigimuka, abantu baraheza bakarindira abwira abo batwituye nti aba bantu muburana siho bari kumvo izi nizi reka tubarindire nibaza muzoheza muburane tumenye ubufise ukuri bitohoze watakaje ibyiwe abisubizwe. Kandi ngira mwaravyumvise mu majambo tari make amaze gushikizwa na nyene icubahiro mukuru w'igihugu yavuze ko amatongo canke ivyasizwe n'abantu bahunze kubera urwimo umwaka wa 2015 byo kubahirizwa. Ivyo natwe turabikurikiza kandi nta ntambamye biteye nabo bantu si benshi uravye kubitigiri umugumaze gushika kuno munsi si benshi baraheza abo bantu baba barabitwariye bakihangana bakarindira kugira ngo bazo kumvirizwe abantu bahungutse. Twatera kandi akamo ko uno munsi abantu bohunguka kugira ngo basubire mu byabo. Murabona ko uno munsi amahoro n'umutekano bisasagaye mu gihugu cy'u Burundi. Navuze kandi bijanye n'abari bafise amatongo mu manini aho CNTB ngiyati ngo twabahagurukiye. Eka CNTB ntihagurukiye abafise amatongo manini ahubwo CNTB icikora ni ico gusubiza mu minwe ya leta ayo matongo yanyazwe agatwagwa n'abantu hatisunzwe amategeko. Nk'aya matongo mwavuze za Rugo Farme aha societe Sodeya yari ifise n'ahandi byaragaragaye ko bajya abantu amatongo bari bafise yara ya leta bayahawe kugira ngo bayaranguriremo ibikorwa bari basavye, ariko baca ku ruhande yavyo bakora ibitari byo. Iyo rero ufise kontra nk'uko amategeko bivuga na leta yitongo ugukoreramwo nk'uburimyi n'ubworozi nk'akarorero mu nyuma gacurezwa kotesha ku bantu kugira ngo barime imiceri n'ibiharage n'ibijumbu n'ibindi baguha amafaranga, bigaragaye ko uri kurakoresha utahasabiye iryo tongo riragarukana mu minwe ya leta. Nico twakoze kandi amategeko yarakurikijwe. Bitwovuga nka Rugo Farme mwarumvise ko ryaherahejwe birinze gushika muri sentare idasanzwe gutatura amatati y'amatongo n'amatungo. Niri mwavuze rya Sebatutsi muri CNTB byaraheze. Ibi twibaza ko biri muri ya sentare idasanzwe yo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Muti amatongo abantu bari binyagiye abakagarukana mu minwe ya leta, ariko hari abavuga uno munsi ko arayabo. Twizere ko twebwe mu byo dukora turatohoza neza tukerekana ko ingingo dufashe ikurikije amategeko. Nico gituma ingingo ifashwe twishikiriza ku mugaragaro kandi tukerekana ko udashimye uno munsi uko CNTB bikora udashimye ingingo ifashe ku rwego rw'intara arayungururiza mu mugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'amatungo mu gisata cy'iyungururizo. Igisata cy'iyungururizo kiraheza gatohoza kigasubira hahandi babandi baruca mu ntara batarimwo bagaheza bagatohoza. Inama ya bose igaheza igafata ingingo. Iyi ngingo ifashwe icishigwa mu ngiro nayo nyene utayishimye nk'uko itegeko ribivuga mu gace ka kindwi
biravuga neza ko udashimye iyo ngingo aca yitura sentare idasanzwe yo gutatura amatati y'amatongo n'ari matungo kugira ngo nayo imutunganirize. Uyu rero no munsi akivuga ko itongo twasubije mu ya leta ari gwiwe, arafise ubwo burenganzira bwo kwitura iyo sentare kugira ngo ashobore gutunganiriza. Muti hariho matongo ya muri kahise za Nyanzarake Makamba yateye ingorane, habaraba imishamirano. Ego muri za Nyanzarake Makamba haraba imishamirano kandi igihugu cyose mwaravyumvise atari hake mu minsi yahera. Hariho ibintu byagiye biraba cyane cyane bikorwa n'abanyepolitike bakorera inyuma y'ingingo za CNTB mu gushaka gushika ku nyungu zabo, aho baca mu bantu dutunganiriza bababwira ko CNTB buci futwa mama nabiriya ngo nibareke gusubiza ayo matongo. Hacatera induru rero, ariko no munsi abanyagihugu bobo ntibakinirwako, baratahuye ko abantu bababesha. Uno munsi murumva ko atanduru zihari mu bijanye no gutatura amatati y'amatongo n'amatungo. Abantu baratahuye neza ko abababwira ko batosubiza ivyo babayemo batabifitiye ububasha bababesha kwa gushaka gushaka ku nyungu zabo. Uno munsi ntanduru mwumva ariko barasubiza atangorane nimwe ihari, atagahato, kandi bakabikora ku nyungu za bose baravye uwahunze wahungutse n'ubusanzwe ari rimwo. Ihano cangira ko kijya muvuze ko ngo aho bishoboka kuba bishika bakagabura. Ubu intambwe ahigeze abantu benshi uno munsi ariko baratatura amatati yabo biciye mu mwumvikano. Nabivuze mu biharuru, aho umuntu ahunguka akabona ko ubusanzwe bamwitongo giwe yahubatse nk'inzu, bagaheza bakumvikana bakamubwira ati ko je nubatse ngaha parcelle yagaragara, reka ndakugurire iyi parcelle ku giciro uno munsi kigezweko kugira ngo ndahabe. Ibi byarabaye dufatiza mu ntara za Ngozi, za Kirundo, mu Cibitoki, mu Bwini Buganda, eka no ngahi Bujumbura biraba, aho umuntu usanga yarubatse muri parcelle y'ubundi bagaca beza bakiyumvikanira akamugurira iyindi cyangwa kamuhamahera bigahera batarinze gutera induru. Abandi bagaheza bakavugana bati ko nubatse ngaha ariko naje mva hariya mu misozi, uno munsi iki kigwati kirimo amatara n'amazi, kirimo iterambere muri rusangi, reka ndagukabire iri tongo ryawe ndaguhirinde hariya naje mva kugira nawe uronke aho urima. Ivyo bikagenda uko atangorane birinze gutera, biriko biraba. Ariko nta namwe itegeko rivuga ko umuntu ahungutse ashobora gucagabura n'uwarisanzemo. Bikorerwa muri umwumvikano rero kugira ngo uyu yahungutse nawe aronke ivyiwe 100% uko yabisize.